Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya muri Afrika muri Zambia Kenya Uganda mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Kongo mu buraruko mu Rwanda mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano inyuma yaho abasirikari bapfiriye ngaho mu kibira kuri ubu ngubu hari amakuru ariko aragenda aja hanze amakuru y'ibanga ava mu gisirikare c'u Burundi no mu biro vy'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ayo makuru y'ibanga rero ariko aragenda aja habona nuko ngo ubutegetsi bw'u Burundi n'igisirikare c'u Burundi batanguye kuvuga ko bazokwihorera kuba biciye abasirikari 181 bavuga ko bakubiswe n'inkuba bivugwa n'ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ngo bazokwihorera kuri ubu ngubu hari kwibaza bazokwihorera ku nkuba batangaje ko inkuba ariyo yakubise abo basirikari bazokwihorera kuri bande. Ico bivuze canke ico bimenyesha nuko uwabateye uwishe abasirikari 181 ba FDNB akica n'abandi 219 ba FLN na FDLR baguye ngaho mu kibira uwabishe baramuzi uwagandaguye cyangwa wategavye ico gitero baramuzi neza kuko kuvuga ko bazokwihorera nuko bazi aho ico gitero caje kizananye kandi bari batangaje ko abo basoda boba barakubiswe n'inkuba mu rwego rwo kunyegeza amakuru. Vyagiye kunyuka ubwo umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika yaciye aja ngaho mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agaca avugirayo ijambo yashikirije ryaraciye ryunyura ibintu rirenyegurura vyinshi vyari binyegeje byarahishuye vyinshi byari byaranyegejwe na Evariste Ndayishimiye mbere kandi n'igisirikari c'u Burundi. Ayo makuru batashaka ko aja habona aja hanze uyu ndakugarika yaciye ayahishura yarayanyeguruye uko yaranyegeje aca yiyamiriza abanyamabayi n'abanyacibitoke bose muri rusangi kudahirahira bakorana n'abo bagwanyi bari ngaho mu kibira. Ivyari vyaranyegejwe nuko leta ya Gitega igisirikari c'u Burundi cariko kirakorana vya hafi kiriko kiraterera kigafasha mu gutanga imyimenyerezo no guha indya ibigwanisho inyeshamba za FDLR inyeshamba za FLN zigwanya ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Abo bagwanyi bari mu kibira rero babifashijwemwo n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kuva mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho bari bafise imitwe bamwe bararungitswe baza kwitegurira ukungene ngo nibava muri Kongo bazohava batera igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ngo biraboneka ko ngo woba wari umukenyuro mushasha w'urugamba kuko bagiriza ko u Rwanda rurungika abasirikari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ngo nabo bari bafashe umukenyuro mushasha wo gutera kugaba ibitero ku gihugu kibanye c'u Rwanda baciye mu Burundi kugira ngo abasirikari bari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ngo b'abanyarwanda u Rwanda rubakureyo
hama Kongo izo nyeshamba yita ko ari M23 zive muri Kongo hama bagabe ibitero mu Rwanda zigaruke kugwanira igihugu, abakongomani nabo baruhuke ibitero vy'izo nyeshamba za M23. Ivyo vyose ni amakuru ariko aragenda aja ahabona, amakuru ariko aragenda anyeguruka, amakuru y'ibanga arimo arava mu gisirikari c'u Burundi. Bamwe mu bakukuruke bavuye mu gisirikari c'u Burundi n'igipolisi bashavuye cane ngo boba aribo bariko barashira ayo makuru ahabona, bariko barashira ayo makuru hanze nk'uko biriko biragenda bivugwa. Kuri ubu rero ibintu bibandanya gukomera cane, haribazwa ukungene umutekano w'ico kibira, umutekano ku mipaka uri buze kugenda. Abo basoda baguye ngaho muri ico kibira benshi bakaba ari abarundi n'abanyarwanda nyine, kuko iyo migwi nayo yaciye itakaza abasoda ikomoka mu gihugu c'u Rwanda, ifisaniye aho ihwaniye n'u Rwanda. Uburundi bwatakaje abasirikari 181 mu gihe iyo migwi yatakaje abasirikari 219 kuko bavuga ko hoba harapfuye abasirikari 400. Ivyo rero ubutegetsi bwabeshe ko ari inkuba, ngo bikaba biriko vyose bigenda bija hanze, ngo kuko batanguye kuvuga ko bazokwihorera kuri ico gitero cagabwe ngaho mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, kikagabwa mu kibira ahari ngoyo abasirikari basaga 1500. Ngo igitero cagabwe ngo nta nkoho nyinshi zakozemwo cane, ngo ko abari bateye baje batagwanisha inkoho, ngo bagwanishaga udushoka, ivyuma, imigozi n'ibindi bintu bikomakomeye cane vy'ubuhinga bwa none. Ngo imbunda zakoze kari gace cane kuko benshi ntibamenye uko vyagenze, buri umwe yisanga yapfuye. Abari ku burinzi nibo bahereweho bariko baracungera, abari kuri control za kamera nabo bagiye gushiduka babona biriko biraba, hinjira abantu badasanzwe canke ibintu bidasanzwe ngaho muri iyo kampi barimwo. Bakija gutabaza, abo bari bagiye gutabaza basanze bapfuye kare, bishwe nabo biswe ko ari igitero c'inkuba, igitero ngo caba coramaze umwanya mutoyi, umwanya urume rumara, ngo niwo nawo ico gitero cahejeje. Abari bateye bakoze ivyo bagombaga gukora, bica abasirikari benshi cane baca basubira inyuma. Kuri ubu rero hakaba hari kwibaza ukungene ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi buzokwihorera kuri ico gitero bivugwa ko cakozwe, ariko ntibashire uwagikoze ahabona ngo bamuvuge, kubera barahoze bivanye n'uko iyo kampi yari irimwo abasirikari, abasoda b'abagwanyi ba FDLR, kuko babonye ko atagutangaza ko FDLR iri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubutegetsi bwabonye ko mu gihe bworamuka butangaje ko izo nterahamwe niyo FLN na FDLR bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bizohava bivyara umwuka, icuka kibi hagati y'ibihugu vyompi, na rijya bitifashe neza nyine, kandi n'amakungu yagomba guhagurukira Uburundi, bikaboneka ko Uburundi aribwo bufise amakosha, ayo makosa yo gukorana n'umugwi w'ivyihebe, umugwi w'abihevyi wa FDLR, na ONU izi ko neza uyo mugwi ari uw'abihevyi, ata gihugu kirekuriwe gukorana nabo niba nabo badashigikira abihevyi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aze agushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.
mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.